Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure na mwese mwumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Abatwumviriza muherereye nga mu gihugu cacu Burundi turabahe ikaze, abari mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabahe ikaze muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Ndabwira ukuri umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uhejeje gufata indi ntera. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Reka nsubire ndagukangurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko karyo ndagusaba muri munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. General Prime Niyongabo igihanganyiga mu gihugu cacu Burundi gihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko ari ndakorwa ko mu butegetsi bw'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi kuri ubu ngubu coba gihejeje gutangura imigumuko. Nayo Colonel Senateri Reveria Ndikuriyo nawe yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kugambanira umukuru w'igihugu. Mu bikorwa vya CNDD-FDD humvikanye ibijanye n'umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nyuma yuko kuri ubu ngubu we General Prime Niyongabo we yoba asaba ko umukuru w'igihugu yokurwa mu mabanga agashikanwa mu butungane. Ibi vyose abenegihugu bavyamiriza kure nyuma yuko bidafise shingiro. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ko General Prime Niyongabo yoba yarongetse abaja kwica umukuru w'igihugu. Ni kuzihemvo hari amakuru akomeye cyane ko hari bamwe mu bizigirwa b'umukuru w'igihugu boba bahejeje kwakira ubutumwa buteye ubwoba. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gufatirwa ingingo ikomeye cyane nyuma y'inama yaraye akoresheje yiga ku bibazo vyugarije igihugu c'u Burundi mu bijanye n'umutekano. Mu nama yakoresheje yagarutse ku bijanye n'itembagazwa ryiwe n'imvo z'amakuru akomeye cyane abahejeje gukwiragizwa ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye. General Prime Niyongabo arasaba ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yokurwa ku burongozi bw'igihugu c'u Burundi akarungikwa mu butungane akabazwa ivyo yagirizwe. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaraye arungikiye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika idokere ikura General Prime Niyongabo mu mabanga. Ariko ndakugarika ntiyaciye yishirako umukono. Ibi biragaragara ko umushikiranganje wa mbere nawe yoba ashigikiye General Prime Niyongabo. Ariko nanone kubw'amasoko yacu turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Ibijanye n'ibiriko biribonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi birahejeje gukomerera abenegihugu. Nga kuri Burundi News TV tugushitsa ko amakuru akomeye cyane bahejeje kudushikira avurwa irya nino n'ayandi avurwa nga mu Burundi. Hari amakuru aba muba mwaragiye munyegezwa ariko nga kuri Burundi News TV turayegeranya tukayabashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Colonel Senateri Reveria Ndikuriyo kuri ubu yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko ahejeje iminsi itari mike yibonekeza mu bikorwa bitandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwarumvirije ko yagendereye inkambi zitandukanye z'igisirikare c'u Burundi abashitsa ko ibiganiro n'amakuru atandukanye ku bijanye n'uko agiye kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ayo makuru aremezwa n'umwe mu bajenare bakomakomeye bari muri iyo nama yari yitabiriwe n'abasirikare isinzi mu gihugu c'u Burundi. Hari ibintu bikomeye cyane biriko biribonekeza mu gisirikare c'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi co nyene kirashigikiye ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yotembagazwa. Inyuma yuko abenegihugu bakiri inyuma y'umukuru w'igihugu kandi bashimangira ko umukuru w'igihugu hari vyinshi abashitsako. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye igisirikare c'u Burundi coba cyajeje gutakaza ikigongo. Nyuma y'ivyibonekeje ku rudandazwa rw'abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru dufise aremezwa n'umwe mu bajenari bakomeye turi buze kubashitsa ko idonido. Hari ibintu bikomeye cyane bihejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yoba yarungikiwe umugandagura.
ni gute boba bagiye guhagarika umutima w'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko mwavyumvirije bahagaritse umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza. Keri Nkurunziza nawe yoba yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane. Mwarumvirije ko yankiwe kuduzwa amapeti ku mvo zitandukanye turubuze kubashitsa ko idonido. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yoba yararungitswe ku munyepolitike akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi akamujana ibijanye n'amatungo yiwe yose, ahagarariwe n'abasoda b'u Burundi bahora bagendanira umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane tubashitsa ko idonido ry'ayo makuru. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, reka tuyatangurire ku makuru avurwa ku gisirikare c'u Burundi. Kuri ubu igisirikare c'u Burundi ari ndavyo General Prime Niyongabo agaruka ko ku mukuru w'igihugu, nk'uko igisirikare c'u Burundi coba kihejeje gutangura imigumuko. Bujumbura, igisirikare c'u Burundi ntikivuga ku rupfu rw'abasirikare baco bari ku rugamba, ntikivuga abasirikare baco bariko baragandagurwa, ariko kirabahamba. Kuri uyu wa kane uheze igisirikare c'u Burundi carahamvye umusirikare w'ipeti rikuru yaguye ku rugamba rw'intambara muri RDC. M23 ivuga ko yafashe abasirikare benshi ba FDNB muri izi ndwi zibiri ziheze kandi ko yishe abantu benshi. Uburongozi bukuru bw'igisirikare ntaco buvuga kuri ivyo vyose. Abasirikare batari munsi ya 10 baramaze kwicirwa muri izo ntambara zibahuza na M23 kubw'amasoko yacu. Inkuru ya Burundi News TV amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Haraheze imisi igisirikare c'u Burundi kiriko kirahamba abaco bishwe n'abagwanyi ba M23 mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Amaziko aba mwibanga ntangere ariko kuri beshi. Amakuru adushikiye kuri uyu wa kane uheze hari haramukiwe Major Ernest Gashirahamwe yaguye ku rubuga rw'intambara ku wa gatanu Munyonyo uheze. Yari umukuru w'ikompanyi abasirikari barenga 120. Yahambwe mu itongo ryo ku Mpanda ariko mu ntara ya Bubanza urengero bw'u Burundi. Uwuserukiye igisirikare c'u Burundi yarashimangije ubutwari bw'uwo musirikare ariko ntiyavuga ibikorwa yari yarungitswemo akanapfiramo. Yari yinjije igisirikare mu 2002. Yarashizwe mu makambi atandukanye mu gihugu c'u Burundi aho yakoranye abwira ibikorwa vyiwe. Akabikorana umwete n'ubutwari budasanzwe. Yarakoreye mu bigo vyo kugarukana amahoro ahererwa inyigisho abasirikari barungikwa mu bihugu bibanyi canke ivyo twagiranye amasezerano. Majoro Ernest Gashirahamwe yapfuye ku wa gatanu Munyonyo mu mwaka wa 2023 mu gihe yari ku kazi kiwe ka misi yose. Niko vyavuzwe na Colonel Miburo yasomye urukurikirane rw'ibikorwa vyaranguwe n'umuhisi. Yaribukije ko kuri ubu ngubu intwazangabo yakoreye muri Somalia muri kahise. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yari fadikanije n'umuryango w'Agashirahamwe ariko nta jambo yafashe. Uburuhukiro ku bw'amasoko yacu ibiziga vy'abasirikare biciwe muri Kongo ntibibitswe mu bitaro vya gisirikare mu Kamenge, uburaruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura. Biri mu buruhukiro buri hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ibiziga bihambwa gihutihuti. Ku bw'amasoko yacu mu gisirikare bimwe mu biziga bihambwa gihutihuti bitanamenyeshejwe imiryango yabo. Ni ibiziga bishika biriko biranonekara. Ariko kuri Ernest Gashirahamwe umuryango wiwe wa hafi niwo wabonye ikiziga. Niko umwe mu bo mu muryango wiwe wa hafi yari ku maziko yabwiye Burundi News TV. Murazi ko ku bwa Pacifique Ninihazwe umwe mu baharanira agateka ka muntu abasirikare b'abarundi batari munsi ya 13 harimo Majoro Gashirahamwe n'inzongerezi kimwe baheruka kwicirwa muri Nord Kivu. Abandi basirikare batatu barafashwe mpiri ku bw'amasoko yacu bafashwe na M23. Abo nibo babashije kwibonekeza kandi bakagaragazwa n'uwo murwe. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ko hari abandi basirikare b'u Burundi baguye ku rugamba. Twarafatiye ku rugamba abasirikare benshi, ariko turabibutse ko benshi muri bo umurwi wacu ujejwe igendereza uriko urakora kugira ngo tumenye umwidondoro w'abafashwe mpiri niyo baturuka. Niko Majoro Wiringoma umuvugizi wa M23 yabwiye Burundi News TV.
yongeyeko ati twarishe benshi hirya nino Kicanga n'ahandi n'urongoye ibatayo umumajoro wo mu gisirikare c'u Burundi yarishwe intwazangabo nyinshi zarishwe ndababwije ukuri ko hari uwari arongoye ibatayo yishwe hari benshi bishwe muzobabwirwa vyinshi nihagera ico kiroberi casohoye itangazo kwa 14 Munyonyo rihamagarira ibinyamakuru mu kiganiro ibunagana hafi y'urubibe n'Ubugande igice ca M23 igenzura kuri ubu ngubu hagati mu kwezi kwa Ruhesha abafashwe mpiri bazokwerekanwa kumenyesha amakuru bitandukanye vyo muri ako gace na mpuzamakungu namenyeshwe n'ibimaze kunonekara kuwe 9 Munyonyo umwaka w'2023 umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi cagirije M23 kuzibira ku nshuro zibiri mu gitugutu guheze imodokari za gisirikare c'u Burundi zari zishiriye ibipfungurwa abasirikare Mweso na Kicanga muri Nord Kivu uwo munsi abasirikare b'abarundi bari baraye batorotse barata ibirindiro vyabo hakurikira ugunga kw'abanyagihugu benshi b'abasivili ubwa Floribert buyereke umurwi w'abasirikare b'u Burundi utegerezwa gufata ingingo zikenewe mu kiganiro n'abamenyesha amakuru aho abamenyesha amakuru batemerewe kubaza ikibazo na kimwe yavuze ko bidashobora kubandanya ariko bimeze amaziko ategurwa neza ku buryo imiryango itamenyana abamenyesha amakuru baba bakuwe muri izo dosiye kugira ngo abenegihugu batamenya uko ibintu vyoba vyifashe kuri uyu wa kane uheze ku maziko ya Majoro Gashirahamwe uwundi muryango wari uhejeje gufuba uwundi musirikari yari yaguye nawe ku rubuga rw'intambara muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ariko abategetsi b'u Burundi baragerageje ku buryo iyo mirwi ibiri idahura twebwe igihe twashika ku mpanda bo bariko barasubira inyuma imiduga yabo yaciye ikatishirizwa mu yirindi barabara kugira ngo ntiduhure Uburundi ni buto murazi ko bose baraziranye abategetsi b'u Burundi ntibashaka ko imiryango yaburiye ababo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo imenyana ni kumwe mu bitabiriye amaziko nanone ya Majoro Ernest Gashirahamwe yabwiye uruganda rwacu rwa Burundi News TV rubashitsa ko amakuru akomeye cyane kandi meza aba yatosowe n'abamenyesha amakuru b'abahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini aka kanya amakuru yacu turayabandaniriza kuri ibi bivugwa mu gihugu c'u Burundi ku basirikari bapfira mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia nk'akarorero umuryango urahabwa igice c'amadolari ibihumbi 100 n'amafaranga y'amarundi ku giciro ca leta mu gihe ikindi gice gihabwa leta y'u Burundi ku bapfira mu ntambara ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo barimwo igipfungu cishe Uburundi bufise amakontenja abiri ariko ku butaka bwa Kongo iyo iya mbere nanone ikorera mu ngabo z'akarere ka EAC iyindi yarungitsweyo ku mwumvikano hagati y'amareta y'u Burundi na Kongo ubwo ni hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi na hagati y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abasirikari b'u Burundi bazwi ko bagiye mu bikorwa vyo kubohora umugwa mukuru wa Somalia wo Mogadishu ariko nanone mu minwe y'abitwaje iterabwoba Al-Shabaab ku bitero vyayo kandi bikanaboneka ko ari intwari nk'uko ibintu bibandanya bidushikira abagiye kubohora no kugarukana ayo makuru no kugarukana amahoro muri ico gihugu ca Somalia barafatwa nk'intwari ariko warungitswe muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri ubu ngubu ataco nta n'iteka umusirikari w'u Burundi ahabwa imirwi y'iterabwoba muri Centrafrica bariko baramaramarizwa muri Nord Kivu na M23 bivuye ku kubura ibikoresho n'ibipfungurwa bikwiye kubw'amasoko yegereye iyo dosiye ku mbuga ntangazamakuru urupfu rw'abasirikari b'u Burundi ku butaka bwa Kongo rwarakiranywe umubabaro ukomeye cyane abategetsi b'u Burundi ntaco bariko barabivugako ni nyuma yuko amahera yo aheza gushirwa mu mifuko y'abo bategetsi bakomakomeye muri leta y'u Burundi General Prime Niyongabo umukuru w'igisada c'u Burundi niki ashikiriza ku mukuru w'igihugu bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira bivugwa ko mu gihugu c'u Burundi ibintu bijanye na kudeta vyo bihejeje gukomera cyane mwarumvirije ko hari amadolari yahawe umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ayo akaba ari amafaranga y'agaciro
kugira ngo azafashe umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu bijanye n'amatora yiwe. Ivyo vyose nk'uko abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza ku vyerekeranye n'izo dosiye. Nayo amakuru avurwa ku mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ni amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba. Abenegihugu barafise ibibazo bitandukanye mu bijanye n'ubukungu. Murazi ko dufise ibibazo bijanye n'amikoro, turafise ibibazo bijanye n'ibipfungurwa mu gihugu c'u Burundi. Ibiciro vyose vyaradugijwe. Hiyongereye ko amatagisi n'amakore n'ibindi bitandukanye banda kumunga abenegihugu. Hari ibikorwa bitandukanye vyibonekeje mu gihugu c'u Burundi kandi murazi ko dufise leta mvyeyi nk'uko ibihangange bibishikiriza. Ariko amakuru akomeye cane ababaje nuko ibi vyose bidashirwa mu ngiro. Abenegihugu turafise ibibazo bitandukanye mu gihugu c'u Burundi ariko turakeneye umuco kuri ivyo vyose bitorerwe inyishu kandi babishikirize aho bikwiye gushikirizwa. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma yuko yumvirije umugambi wo gutembagaza ubutegetsi yajeje gufata ingingo ikomeye cane mu gihugu c'u Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye yobagiye kugandagurwa nyuma yuko ibihangange mu gihugu c'u Burundi bihejeje gufata ingingo ikomeye cane. Hari itangazo giturumbuka ryatangiwe mu gisirikare c'u Burundi nyuma yuko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yashika mu ikambi ya gisirikare yagendereye abasirikare. Aho General Prime Niyongabo yashitsaga ku gisoda ijambo rikomeye cane ko Reverien Ndikuriyo akwiye gusubirira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo nawe nyene ijambo yashikirije igisoda yavuze ko bakwiye kwikura mu ntwaro y'agahotoro, intwaro y'akarenganyo, intwaro ivuga ariko atagushira mu ngiro. Ibi vyose vyashikirijwe n'uyu mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Bikaba mu nyuma z'uko CNDD-FDD ariyo iriko iriharira ubutwari mu gihugu c'u Burundi. Kandi hari n'abandi basirikare bagwaniye igihugu c'u Burundi kugira ngo amahoro aboneke. Murazi ko hari abahunze igihugu ku mvo za leta mbi na politike mu bijanye n'uko bivugwa ko batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Umuntu wese atariko aravugira intwaro iriko yitwa inkozi y'ikibi kandi akitwa umwasi w'igihugu. Ariko nanone ibi birakwiye guhinduka. Abenegihugu mwumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu, abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza ku vyerekeranye n'imigambi itandukanye. Hari amakuru akomeye cane nk'uko twebabwiye mu mfunyofunyo ajanye no kugandagura umukuru w'igihugu. General Prime Niyongabo yoba yarungitse umwe mu bagendanira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku bw'amasoko yacu. Bikaba bivugwa ko uwo mujenerali yoba yarungitswe kugandagura umukuru w'igihugu. Haribazwa uburyo ari bukoreshe muri ivyo bikorwa. Biravugwa ko ari butegurirwe ibintu bikomeye cane nk'uko mwumvirije urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe yoba agiye gupfa nk'umuhisi Petero Nkurunziza. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza ku vyerekeranye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ndihanganishije imiryango y'ababuriye ababo ku rubuga rw'intambara muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bitewe n'ubutegetsi bubi